twaranezerewe n'urubanza Cour yaciye rwo kumweza, nubwo yari amaze imyaka ibiri n'amezi abiri mw'ibohero. Imyaka ibiri n'amezi abiri mu karenganyo. Twaranezerewe kandi n'ukuntu kuva mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka gushika uno munsi ubutungane bwagerageje kunyarutsa no kubahiriza amategeko muri urwo rubanza rwa Tony Germain Nkina. Ariko Parquet General yabwirizwa gusohora manda yo kumurekura, ntiyashoboye kubishira mu ngiro. Aho kubikora yaciye yunguruza urubanza irujana muri gasamburamanza. Twebwe turabona yuko kubona ubutungane bwari bwamurekuye hanyuma hakabaho ivyo vyo kunguruza urwo rubanza, ivyo nibigaragaza yuko Tony Germain Nkina batifuza yuko yidegemvya, batifuza yuko aronka uburenganzira bw'uruja n'uruza. N'ikindi kigaragara yuko harimwo kurondera kunumya abubahiriza agateka kazina muntu, kubabuza kurangura ibikorwa vyabo mu mwidegemvyo. Ikindi kigaragara nuko burya abari bibaza yuko mu gihugu c'u Burundi ibintu biriko biratera imbere, ikibanza c'umwidegemvyo mu burenganzira ubu canke ubundi kiriko kiraboneka. Ubu ngira ngo boshobora kwiha inyishu. Rero mu bijanye n'ivyo ubutungane bwabwirizwa gukora, mu bisanzwe Code de procédure pénale mu ngingo y'amajana 262 iravuga neza yuko irarekurira ubutungane gushira mu ngiro gusubiza mu mwidegemvyo Tony Germain Nkina. Ikindi kitunezera nuko ejo haheze abashingwamanza biwe baranditse barasaba yuko Tony Germain Nkina yohabwa umwidegemvyo. Rero kandi nibaza yuko ko amategeko abirekura, n'ubutungane bukaba busa n'ubwari bwagaragaje yuko bushaka gukurikiza amategeko, turizera neza yuko bagiye kumurekura vuba bwangu agasubira mu mwidegemvyo, kuko ntivyoba vyumvikana ingene umuntu yejejwe yogumizwa mw'ibohero kandi n'amategeko ategekanya yuko nubwo Ministère Public yasubije urubanza muri cassation,
amategeko arategekanya yuko yabwirizwa guca arekurwa. Rero twibaza yuko abategetsi batoshika hiyo ngo basubire babandanye bagaragaza yuko bafise ukuboko mu gukoresha bitari vyo ubutungane.